ibitsindo bine kuri imbere y'umugwa Bayern Dominic muhira Barcelona muhira tuvuye ko ari kwihora cyangwa se resultat y'inyubako nziza ya Afrique muri FC Barcelona nubundi tuvuye ko Afrique ariko bamwiza gusumba ko Barcelona bamwiza cyane nana mu manarize abantu benshi dukunda gukora turakunda kuvuga Rafinha ni mwiza Casado yabaye mwiza ariko turavuga mugize mwiza Rafinha kuri Zavini yarahari ya cyane Gavi kuri Zavini yarahari nabandi benshi batanu ba Pedri ntibari bahari ba Frankie Dong ntibari bahari mu ntango muri Mercati heze Rafinha twibuke ko yari mu rutonde rw'abakinyi bashobora gusohoka Barcelona Hansi Flick araza uno musi majama shikiza avuga ngo nta mukinyi nabwo ntunge Rafinha muri equipe icyo hizi yavuze ni uno musi turabera Rafinha nkuko bahejeje kuba abigaruka ari mu myaka iyi hari imyaka y'umukinya avuga ngo iyi ni imyaka hageze ko imyaka yo gukina umupira nitaye kuri ibintu biriye nabona musi tubona déplacement magira Lamine Yamal tubona déplacement magira Pedri Gonzalez harimo imyaka uvuga ngo reka nemeza abantu cyangwa se ngoro ducenge nkori kugira ngo hafise abantu niko ndashimisha ariko no musi Rafinha avuga ngo je niyo yavuye muri Brazil niyo navuye ibihugu tuvamwo izi bihugu za Irigwe za Mexique n'ahandi hatandukanye ari kurondera ari kurondera ubuzima uno musi nka umwe mu bakapiteni ba equipe abwirizwa kwitangira equipe agakora ibishoboka byose sinzi ko wabonye ukakumbuka ku musi wejo yakina nimero 9 11 kaguzanya na Lamine Yamal kaza gukina hagati mu kibuga yaje kugwana imipira nka kapiteni ategeza kwima mu ntegeza kwitangira equipe iyi niyo myaka yanyu kubeza kivuze nambo no musi nubwo nuca amagarikira ngaho gukina umupira w'amaguru muri Sevaje bakora ciye kwa Barcelona kandi naho nagiriye amahigo ivyo bayakorera za Lens na za Leeds ivyo nibaza ko sano konterie kuvyo kora kuri FC Barcelona no musi yoba meilleur joueur gukwezi kwa Barcelona bakavuga narabaye meilleur joueur muri La Liga ndi kumwe na Barcelona ni kubera ko ni equipe ikomeye kwandika amateka muri equipe ikomeye abavise mu ruhara cyo turabana n'uburyo n'umuseka kinishwemo kuri area ya Hansi Flick no musi yakomeje Rafinha kayo mukinyi nivyo bakina ariko muri Ousmane Dembele abona ko aracafisa kakano kubwa no musi amwimvishemo ko kantu kubunyerigabo kabategeza guheka equipe no museka arikabikora Rafinha dufatiye kuri kino kugira tunabive ko mwijoro arabiza ko bagenzi bacu cyane dufatiye kuri kino twaraye tubonye imbere mu gwa Bayern Dominic nibyo mvango bajekina yatikitaka FC Barcelona batamaza umupira mugabo twavuze muri match turavuga ati ko biri kose nimba Afrika kiri musinda Bayern nuko yerekira je yabo mugabo gakorera kuri za occasion y'amakosa yabo mvango ya hafi bahizi FC Barcelona iri gukomezwa niki FC Barcelona niki kiri gutuma ku mu magrarande vuba present kandi bakaba present full bakarangana mvango na resultat zimeze neza cyane gose ni ibintu bine Flick navuga ngo yazanye nza gushira ko ibintu bibiri novuga ngo ni bonus ku bakunzi ba FC Barcelona Flick ashobora kuba yarazanye mu gwa FC Barcelona by the way Clovis twadufata dutegura icambere Flick yinjiye muri Barcelona n'umuntu aciye bugufi ndaza kuba ntanga uburorero Flick muribuka yuko ingendo zibaza kwa Barcelona zitakozwe n'indege nyinshi yagiye afata train kugira ngo amenye ati mbega ngaha abakunzi ba FC Barcelona baba baganira gute Catalonia hagendwa gute hoba hari amarigara nta marigara hari ubuzi abantu batasanga api mwibarabara bimeze gute ico ni kintu cambere kugira ngo amenye culture kabiri Flick yize iki Espanyol akiri mu gihugu novuga ngo c'Ubudagi akimara kumenya yuko ashobora kuzoja kumenyereza umugwi wa FC Barcelona kuko agent we Pino Zahavi yaramaze kuvugana na president wa Barcelona kuko batanga Robert Lewandowski asa n'uwagi amaze kuvugana na Pino Zahavi wo Pino Zahavi niwe agent wa Hansi Flick ico ni ca kabiri no kuvuga ngo kuba yarize iki Espanyol n'abanyine gogo bo muri Espagne baramwumvisemo biramworohera kuganira n'abadirija biramworohera kuganira n'aba Espanyol batarigera basohoka ngo bige izindi ndimi kuko ivyo muri football birahaba football muri Espagne
plutôt ururimi rw'Espanyol muri football muri Espagne no rurimi rukoreshwa cyane ku muntu aruzi ntibimusaba kubanza kuja novuga ngo kwiga ivyo vyongereza n'ibikintu bwo kwiga icongereza bigufasha rero Flick novuga ngo yaje nk'umuntu icisha bugufi muri Barcelona ica kabiri Flick nyuma kwicisha bugufi yize ururimi rwo mu gihugu ca Espagne ica gatatu Flick ntabwo yaje nk'umucangiro mu mugwa wa FC Barcelona Flick yemeye gukorera n'imiburiburi igice cayo Xavi yahora akorera kugererekane kari n'umugabo anagira ati jewe ningeraza UEFA Champions League cenka yitwara nico gihe muzamubonye ko umuntu w'umugabo naje gukora akazi gakomeye nk'umuntu afise umuryango nk'umuntu afise yo yavuye nk'umuntu afise amateka ndashaka ko abi wacu bazomenya ko ndi ku kazi ari uko namaze kuba nerekana ako kazi ivyo biri mu bimuha amahirwe icyakane ubona yuko abamenyereza benshi bagiye birengagiza mu mugwa FC Barcelona naje kuba ndondera mu mateka usanga One Cruyff yaragenda akaba ari umukinyi plutôt akaba ari umukinyi yemewe cyangwa akaba ari umumenyereza yemewe cyangwa akaba ari mwarimu yemewe i Catalogne akagenda akagira ibintu by'ubuenfidel ugasanga ari kumwe n'abandi bakobwa abamenyesha makuru bamufata agaca batuka nyuma yo kubatuka akabaha igiturire canke akababwira ati gomba mugende mudandaze mwe naco muzongira jewe nambari ikintu kinini ibintu vyuko donc ugasanga ari karabijyako aho kuri akaroro kuri One Cruyff Frank Rijkaard ntabwigeze abana nitangaza makuru neza ryo mu gihugu ca Espagne mugabo no musi tuvuze umushushu w'abamenyesha makuru mu gihugu ca Espagne donc shushu homme préféré umuntu bose biyumva ngo bifuza interview yiwe n'ujyaganira n'ibindi bigiye bitandukanye usanga ari Flick nteje wundi yinjira kuri ku kibanza novuga ngo cha press conference ku rukino rwa Sevilla yabwiye abamenyesha ngo ati has been long time kabisa ati wiki tutabonanye abamenyesha makuru baratwenga hari umumenyesha makuru ejo bundi yashoboye kuba novuga ngo amubwira ati nze ati ariko uko biri kose mbona uri kuvuga iminwa yumye mbona nyine utagomba kuvuga atururimi biragaragara ko gomba atenda gukubita imbombo ahubwo yari muri press conference agira agahehera mu makoro neza cyane umuntu uzeye mu journaliste cyamuhera amukubita imbombo imuvura Flick bahejeje kuri press conference yakurikiye Flick yaciye agenda agira iki arondera imbombo n'imiburi buri zishobora gukurira amenyesha makuru bose baza kuza umwe wese mbere yuko bakora ikiganiro abanza kugira iki abanza kumuha imbombo rwanga ivyo byose ni ibintu vyerekana yuko Hansi Flick arakunzwe après ya conférence de presse undi mesha makuru cyangwa kwita dictionnaire y'Espanyol dictionnaire ndabona ko amajambo atari menshi genda wiga neza cyane urumva yamaze gukerera uwo mubano afise yamaze gukereye uwo mubano afise ukuntu muri we novuga ngo yamaze kuba panga karere reka rero tuje on pitch tuje hariya ku kibuga Flick hari ibindi bintu bine yazanye ivyo bintu bine duhere ku kintu ca mbere ikintu cari kibuze muri FC Barcelona arico Stegen yagiye agarukako arico Dembele yagiye agarukako arico Lewandowski yagiye agarukako novuga ngo ama interview yabo basore batatu twagiye tuyasubiramo hari ukuntu Marc-André ter Stegen nka capitaine de l'équipe ku ruhande rwa Xavi yavuze ngo ivyo badukoresha muri entraînement sivyo dukina muri match Lewandowski nawe aravuga ngo hari ukuntu muri entraînement usanga turiko turakora ibintu bitamurika neza cyane bitaduha umuco w'ivyo dushobora kugira iki kuzokora mu rukino Dembele aravuga ati none we kwaciye za Borussia Dortmund anda Thomas Tuchel kwaciye mu migwi itandukanye no mu gihugu cy'Ubufaransa eske uyu munsi two kugira capitaine abakinye ugashobora no kubasobanurira bo ivyo badatahura baba bigishijwe na Xavi Dembele aravuga ngo jewe simerita kuba capitaine mw'iyi equipe no kuvuga ngo ubundi yaramaze kwerekana yuko bari bamuteze gatego kuko murazi ko Dembele yakingiwe na Xavi cyane ubundi ndongozi zagomba zimwirukana aravuga ngo nubwo jewe Xavi twizerana cyane nubwo dukundana cyangwa yanyeretse urukundo nkagenda mvunika nkagira iki akangumiza muri equipe yiwe simerita kuba capitaine but tugaruke turaba uyu mugabo azanye ikintu bavuga ngo intensité ikomeye muri entraînement muri intensité tubanza gutora intensité mbere ko tuza gutora icitwa tenacité
siko kugira ngo dushobore novuga ngo kubalance citwa intensité muri football dufate nko kwedi dufise uburemere bwa El Clasico turibabaza kugira ngo El Clasico tuze twinjoying mu yandi majambo iyo twaruse tenacité muri entraînement iyo twaruse intensité muri entraînement muri match tugira tenacité nukuvuga muri make mu kirundi cyumvikana ni kurya umuntu ashobora kuvuga ati ndikunda dufate nk'ubu ndikunda tegura irushanwa kanaka namba tuzokwiruka ahantu hakitse cye niruka haduka ni kujya umuntu ashobora kuvuga ngo namunagira kuri 60 km pare zogenda 80 km pare kugira ngo niyo muri antene mu rukino nzokore ibi wawuse gusumvye nakoze muri mwimenyerezo ni kujya umuntu ashobora kuvuga ngo je ko ngiye mu rumonge n'amaguru urugendo ruza kunduhisha hakora cha nikorera isafuriya iri mwinjya nza kugenda ndarira mu nzira reka nicare ndabijye byose hanyuma ndaza kugera mu rumonge ntarasonza kuvuga ngo amaze gutora icitwa intensité muri entraînement muri bukoke giya force aba Frankie de Jong ati warase kubagwa ngo mu kibuga gushika inere 45 minutes ava y'imyimenyerezo barabonye kunde acegwa muri conference ya match ati ntangura match nuvuga ngo yazanye ikintu bita intensité muri entraînement phase ya kabiri rero twarose intensité muri entraînement hacaza ikintu bita émotion dans le jeu irigumbagumba mu rukino nukuvuga ngo ugasanga umukinyi wa FC Barcelona araharanira kugira possession araharanira kugumya umupira araharanira gutanga umupira kwa Lewandowski Rafinha ararose occasion araharanira kuyitsinda gutera bya bintu byo araharanira gutera kandi gatucuba sinzi ko abanye match ya nijoro bya bintu tuvuga ngo twubaka igitsindo kugira ngo dutsine twacenze umunyegoro bisa nko kuri ere Afrique bisa nkaho byagabanutse namwe tumusitubona Rafinha ashobora gutsinda igitsindo inyuma ya box bikwereka ya navchembuga ati iyo Coutinho aza kuza muri ere ya Afrique yari kurisisa muri Barcelona yaje muri ere yabaki bavuga ngo turatsinda igitsindo n'umunyeza mutwa mucinze ariko wabonye n'icyo bitsinda Rafinha yatsinze wabona ko hariho mu mirimo yazo gutanga pass kugira bubake igitsindo ariko yavuye fatinga avuga ati ndatera mu izamu kandi bisubira byabona ko byinjira ica gatatu novuga ngo ubona yuko gikomeye uno mugabo yararetse umugabo witwa Gundogan aragenda ubundi kuva Gundogan agiye sinzi ko murabona yuko aba bana bo muri La Masia baca bisanta Arez Gundogan agihari byagaragara yuko hagati mu kibuga kwa FC Barcelona habwirizwa kugira kuri Gundogan nubwo Doyongo yoba hari nubwo Dani Olmo yoba hari mugabe garagara yuko kuva Gundogan ahavuye nk'umusinya kuko mwarabona hageze ku furani Gundogan hageze penalty ni Gundogan hageze kona ni Gundogan mugabo umwana wese yaciye muri La Masia nubwo abakina nimero 5 nubwo abakina mwizamu ayo ma responsabilité nayiwe kona ibintu byiki nukuvuga ngo hari kandi gaciro bari abakinyi ba Barcelona baba bavuye muri B baca bagira icakane yagize amaze kugira FC Barcelona meilleure équipe d'Europe sininya kubivuga FC Barcelona uyu munsi niyo equipe novuga ngo ya kabiri kuko ya mbere yo ntigera ibaho hari navuga ngo ya mbere Richarlison agace kubeta ya mbere Real Madrid ni Madrid hari naho ndakubwira ngo ni ya mbere gace kubeta ya mbere ni Man City hari ndakubwira ati ni ya mbere ugace uvuga ngo ya mbere ni Chelsea kugira izo mpaka tuzice uvuga ngo yagize equipe ya kabiri ku mugabane wa Buraya nziza equipe ishobora gukina match 11 igace gutsindira ibitsindo 34 nukuvuga ngo niyo equipe nzima ihari n'ivyo bitsindo 34 usanga nini buri mu bakinyi bakina imbere babandi batatu muri za poste zitatu usanga Rafinha ari mwiza ku nimero 7 ugasanga Lewandowski ni mwiza ku nimero 9 hagati mu kibuga waje ukahasanga hari umusore muzima inyuma waje ugasanga Kurubasi yabaye muzima inyuma ugasanga Inyaki Penya nawe yabaye muzima se niko sinabonye bya bintu byo potso byamuvuye ari muzima pe nukuvuga ngo meze neza cyane FC Barcelona aje kuyigira meilleure équipe d'Europe ica gatanu muri twatunditse ubere navuga ngo ni bonus yazanye citwa rigere muri vestiaire ni cyagiye uvuga ngo ntabwo nje gufavoriza aba Espanyol hano ikintu ushaka
nshaka kwerekana ko umukinnyi akora amerita boko amerita ibintu byinshi. Murabona ko Rafinha Musa asigaye ari kapiteni. Eske kuri Xavi ibintu byari gukunda byari bigoye cyane. Wango Rafinha nimba ari urugero ariko aradogako, nimba ashobora kuduheka, nimba ari byinshi twamwigirako, nimba ari byinshi yohanura ku Barca, reka tumureke abe kapiteni. Hariya hacabamwe akantu karigere n'abareba Espanyol kavuga ati reka dukore cyane hagati yacu kugira ngo ibintu bize bigende neza cyane. Ica gatandatu ari naco novuga ngo canyuma yazanye icitwa tactique no risk. Hana ngo kane gatatu hanyuma ngo nitwatsinda ngo turi mwo mukenyoro ngo nzobisigura ngo turi muri La Masia ngo turi muri tigitaka ngo ni Barcelona. Wewe urakubwira ati ndavye abakinyi nkoresha reka mfate ninjire muri bane hanyuma abo bane ndabaha abandi batatu mbahe babiri imbere ndahacisha umwe canke reka mfate kuko nka nijoro ubona ko atari muri tigitaka wewe yari muri double pivote harimo akantu ka tigitaka ariko tigitaka ivanze n'akantu ka double pivote ndaza kuba ndabisobanura nyarutsa mu mukenyuro yararimo nijoro ku rukino rwa Bayern yarari mu mukenyuro w'abakinyi bane no kuvuga ngo abaretero babiri aba axiale babiri hamwe rero na wa mukenyero twita double pivot aba bakinyi babiri Casado na Pedri babara ba pivot hanyuma gacongera ko aba batatu nabo bafasha novuga ngo muri poste yo kwataka ariyo twita tiki-taka hanyuma umwe nawe nyine akaba ari muri ya yindi tiki-taka mugabo iyi ni schema tactique novuga ngo ikunzwe gukoresha n'abantu bakinisha catenaccio ari nayo mubona ngo bataningsi Ubutaliano ari nayo twabonyemo badusani Vlahovic twabonyemo ba Romelu Lukaku uvuga ngo akuvangira systeme zitatu akuvangira tiki-taka akakuvangira double pivot agaca gushiriramwo nako kantu ka catenaccio aba bare Lewandowski nivyo bakina ni cyagize ubona dafise umupira guma gongana gahoro cyangwa ukabona bakaguma bamugonga bongo yazanye tactique no risk gufata riske yari babandi bane batatu ngo twatsinzwe ariko twakinya umupira iyi ni tactique ukina neza ukongera ugatsinda rero novuga ngo abakinyi nabo bakiri bato urabona baramwiyumvamo ubona Kagavi karaje ka bubwana ke Casado buraje fresher physique morale mu kibuga ibintu bimeze neza rero biza kugira freak umumenyereza akomeye hama n'abakinyi bo bakaba bakomeye Rafinha ku munsi wejo yakwiza match ijana uwamuhaye jets yiyo match ijana nuri nabari mu mvune barongowe n'uwitwa captain Araujo on pitch ku kibuga wango nikindi urumva kantu ko mumenyereza kanya gashime ka homme de match yagahawe na Marc-André ter Stegen yagahawe na Marc-André ter Stegen imayo ayihabwa nande na Araujo yaciye n'abantu yaciye umunya Brazil yaciye umukinyi wa Barcelona cyangwa umunya Brazil atsinze hat-trick equipe ya Bayern Munich agira gatatu igihugu ca Brazil gica kibindi bihugu vyose bimaze gukinisha abakinyi abakinyi b'ivyo bihugu muri UEFA Champions League banze gutsinda hat-trick zabaye hat-trick 21 kuri novuga ngo 20 za Argentine hamwe na 19 z'igihugu ca Portugal. Yes nuko gushikana mwanya rero equipe ya Stade Barcelona abari mu kibanda ca mbere Liverpool nako equipe ya Aston Villa abari mu kibanda ca mbere Liverpool ya kabiri Man City ya gatatu Monaco ya kane Stade Barcelona ya gatanu Leverkusen ya gatandatu Inter Milan y'indwi Sporting Club de Portugal ya munani mu gihe Arsenal waza mu kibanda c'icenda Barcelona mu kibanda c'icumi Dortmund mu kibanda c'11 Real Madrid kibanda c'12 Benfica kibanda c'13 Juventus kibanda c'14 Lille kibanda c'15 Feyenoord kibanda c'16 Atalanta kibanda ca 17 Stuttgart kibanda c'18 PSG kibanda c'19 Celtic ni kibanda ca 20 Sparta Praha kibanda ca 21 Dinamo Zagreb kibanda ca 22 Bayern Munchen kibanda ca 23 Girona kibanda ca 24 kugira ngo duhave